ijoro ryiza abakozi b'Imana bagenzi mu mubiri w'ibanga wa Kristo, umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo umucunguzi wacu. N'umugisha ukomeye cyane kuba turi kumwe na mwebwe hano muri Bogota, Colombia, muri kino gikorane cy'abakozi b'Imana. Vyongeye hamwe namwe hariya biciye kuri satelite ndetse no kuri interinete, hamwe na Argentine, Brazil, Venezuela ndetse n'ibindi bihugu byose bihuje natwe kugira ngo dusangire natwe kandi hamwe natwe turi kumwe nabo muri uno mwanya w'ikiyago ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya dusome ivyanditswe bibiri. Dusome ivyahishuriwe igice cya 4, igice cya 5, umurongo wa mbere ukabandanya havuga hati: mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma, kidombagije kudushashara ndwi tukimatanije, kidomyemwo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera ijwi rirenga hati: ninde bibereye kwazingurura ikirya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mw'ijuru canke uwo kw'isi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanjye ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati: ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gicitsi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumye kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu, bohezagije ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Icigwa cacu ni icigwa kigizwe n'ivyigwa bibiri. Ico twagize jo arico mw'ijuru bariko baratwihutisha. Uwo munsi kw'isabato naho dukore byose, tubikore twihuse kandi tubikore neza. Nuko rero hamwe dushize ivyo vyigwa byose bibiri, icigwa cacu rero coca kiba mw'ijuru bariko baratwihutisha. Dukore byose twihuse kandi tubikore neza. Mushobora gufata ivyicaro vyanyu. Muri kino cyanditso ca Bibiliya twasomye hano mu gitabo cy'ivyahishuriwe, turabona yuko iburyo bw'Imana hariho uwicaye ku ntebe. Hari igitabo, yari afise igitabo cyanditswe imbere n'inyuma, kidombagije kudushasharandwi. Kandi ico ni igitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ico ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru ndetse n'isi, igitabo gihesha uburenganzira ku vyaremwe vyose. Ahanditse amazina yacu uhereye mbere yo gushirwaho kw'itanguriro ry'isi, ahari abo bose abo Imana yari igiye gucungura biciye mu kimazi cya Kristo ku musaraba i Karuvariyo. Kubw'ivyo Kristo we yarategekanijwe nk'umwagazi w'intama atagira agasembwa atanduye. Yari yarategekanijwe mbere yo gushirwaho kw'itanguriro ry'isi ko azopfa apfe ku musaraba i Karuvariyo. Kandi mu yandi majambo we kuko yari yamaze gutegekanywa ko azopfa, kuko ntihari gutegekanywa ko yopfa hatamenyekanye impamvu yo azopfa. Nuko rero amazina y'abantu ariyo yari kuzopfira, ayo mazina yari yanditswe mw'ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero haraheze imyaka 2000 uvuye kuri Kristo kugeza ubu nk'uko biri mu kirangamisi cya Gregoire. kandi haramaze guhera imyaka 2000
ndetse n'iyirenga ko uhereye ku kubambwa kwa Kristo kugeza ubu, uhereye ku umunsi wo Kristo yabambwe ko, kubera yuko ikirangamisi gifise iminsi 365. Ico ni ikirangamisi ca Geregwari, ariko ikirangamisi c'ubuvugishwa gifise iminsi 360 mu mwaka. Nuko rero hariho itandukaniro ry'imyaka nka 30 muri 2004. hariho rero itandukaniro ngaho imyaka 29 kugeza ku 30. nuko rero nk'uko biri mu kirangamisi c'ubuvugishwa, twamaze kuba twarinjiye indani mu kinyagihumbi ca gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu, canke mu kinyagihumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu. Rero mu yandi majambo, turi ku munsi w'iherezo imbere y'Imana, aho Kristo azokuzuza ishengero ryiwe, nuko gutyo azozura abapfuye bamwizeye mu mibiri yahawe ubwiza, kandi azohindura abizera bazoba ariho ari bazima, abizera bavutse bundi bushasha. Kandi tuzoba turi ngaha ku isi turi mu mibiri mishasha kandi yahawe ubwiza, iminsi 30 kugeza ku 40 nk'agahega gufiya, aho abana b'Imana bazoba bagaragaye mu mibiri idapfa, kandi abatoranijwe b'Imana bazoba bahinduwe bahawe ubwiza. Abapfiriye muri Kristo nabo bazozuka bazukire mu mibiri yahawe ubwiza. Kandi uko kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana, kubera ko ukuragwa no gucungurwa kw'imibiri, aho Kristo azoduhindura, azoduha umubiri uhoraho udapfa kandi utabura wahawe ubwiza. Nuko gutyo tuzogira umwuzuro w'ubumana, tuzogira imigabane ibiri. Umugabane umubatizo wa Mpwemu Yera, ari wo duhabwa mu kuvuka gushasha, ivyo bikora muri twebwe uguhindurwa kw'indani, duhabwa umubiri wa kimarayika. Nuko umugabane ugira kabiri no guhindurwa k'umubiri ufatika, guhabwa ubwiza, aho tuzogira umubiri mushasha kandi wahawe ubwiza. Murabibona imigabane ibiri, ibice bibiri, umugabane umubiri wa kimarayika uhoraho, kandi n'umugabane w'umubiri ufatika kandi uhoraho. Uko no gucungurwa ko mu buryo mu mpwemu, ndetse no gucungurwa mu buryo bufatika ku batoranijwe bose b'Imana. Kandi igihe tuzoba turi muri uwo mubiri mushasha kandi wahawe ubwiza, nuko gutyo hazoba agaheka gufiya k'iminsi 30 kugeza ku 40, aho ububasha bw'umwuzuro bw'ubumana buzoba buriko buragaragara mu batoranijwe, kandi biciye mu batoranijwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, ntihazobaho imbibe mu byo bazoshobora gukora muri iyo minsi. Azoba ari ububasha bwose bw'Imana mu ishengero ryayo, mu mwuzuro wayo wose. Nuko rero ibyo bizotanga gushishwa mu mwuzuro k'ugukwego kwa gatatu, arivyo Reverend Branham yavuze, aho hazoshitswa iyerekwa ry'ihema. Azoba ari igihe cy'ukuragwa mu mwuzuro, aho hazoragwa mu mwuzuro intumwa yo ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi gutyo hazoragwa mu mwuzuro abatoranijwe, aribo bazokumva ijwi ry'ubutumwa bwiza rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo, ariko buvugwa muri Matayo mutagatifu 24 ku murongo wa 14. kandi buno butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa kugira ngo bube icabona, kandi buno butumwa kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Nuko rero nyuma y'ivyo hazoza umubabaro mwinshi, aho azoba ari iherezo ku isi, azoba ari iherezo ku mikorere yose ya kimuntu, azoba ari n'iherezo ku bwami bw'abanyamahanga, azoba ari n'iherezo kuri byose, ndetse n'ubwami bw'inosi buzohinduka ubw'umukundwa Umwami Yesu Kristo. Nuko mu nyuma y'umubabaro mwinshi, nuko gutyo ubwami bwa Yesu Kristo nibwo buzoganza isi mu mwuzuro, kandi buganze n'ibihugu byose. Kandi hamwe na Kristo tuzoganza nk'abami n'abaherezi bande, twebwe twese. Rero ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, igikorwa cyihuse gitegerezwa gukorwa.
kandi icyo gikorwa n'imvura y'agatasi, imvura yo kuvuga ko ubutumwa bw'ubuntu n'imvura y'impeshi. Izo mvura zose zikijya nino kukuza k'umwami. Imvura ya mbere ndetse n'imvura y'urushana, kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi iyo mvura y'urushana ni inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, zirahishura ibanga ryo kuza kwa Kristo n'urupfu rwa Kristo ku musaraba Karavariyo mu gikorwa ciwe cy'ubucunguzi. Kandi imvura y'urushana ikijya nino yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku kimatari cyo cindwi, irahishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu gikorwa ciwe cyo kwishuza. Nuko rero imvura y'agatasi n'imvura y'urushana zose zikora igikorwa cyihuta muri kino gihe cy'iherezo. Kuko ibyo muri Matayo mutagatifu igice cya 24 umurongo wa 31 haravuga hati, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Rero biciye mu vyanditswe turabona mu vyahishuriwe igice c'indwi yuko marayika umwe ava y'izuba rirasira ariwe aje afise ikimenyetso c'Imana nzima. Ikimenyetso c'Imana nzima ni mpwemu yera, aje afise mpwemu yera. Nuko rero muri uwo mumarayika ariwe ava y'izuba rirasira, aje muri we aje afise mpwemu yera yambaye umubiri, ariwe vyavugishijwe na Reverend William Branham igihe yavuga ati mpwemu yera uwo dufise, haravuga ati we azokwambara umubiri. Reka turabe mu gitabo cy'ibimatanijwe haratubwira kuri ivyo. Mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro rw'ijana na 34 haravuga hati mwitegereze mwebwe igihe mpwemu yera wo dufise igihe azogera ubwo yambara umubiri uri hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, igihe azogera ubwo yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo. Nuko gutyo natwe tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Nibiratunganye rero isezerano nuko mpwemu yera azokwambara umubiri. Rero ku rupapuro rw'ijana na 46 vyongeye naho nyene haravuga mu gitabo cy'ibimatanijwe haravuga hati muri ico gihe nyene bwose kibi akoroka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu mugabo. Murabibona? Nuko rero ngaha vyongeye turafise isezerano rya mpwemu yera aje yambaye umubiri mu muntu. Hamwe turose uwo muntu, uwo mugabo, tuzoba turiko turaronka mpwemu yera hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo agaragaye biciye mu mubiri wa kimuntu, ariko aratubwaniriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariko aratuganiriza hamwe n'izo mvura zibiri, imvura y'agatasi n'imvura y'urushana. Imvura y'agatasi iriko iragwa mu buseruko, ni kuvuga ngo mu buseruko mu gihugu cya Isirayeli, kandi uhereye ngaho irakwira muri Aziya ntoya, mu Burayi, muri Amerika ya ruguru, ndetse na Amerika Latine, ndetse na Karayibe, ndetse n'isi nzima mu mwuzuro. Ariko Reverend Branham aravuga ati imvura y'agatasi, reka turabe icyo atubwira. Reverend Branham avuga yuko izogwa ku rupapuro rw'amajana 332 mu gitabo cy'imirongo, paragarafu amajana 273 aravuga hati mu minsi y'iherezo hazoba imvura y'agatasi n'imvura y'urushana zose ziri hamwe, ni kuvuga imvura zose ziri kumwe. Murabibona? Icyo si kindi ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko burazana izo nyigisho ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, inyigisho z'ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe ku musaraba Karavariyo, ndetse n'inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwishuza. Imvura ya mbere yaguye mu buseruko, imvura y'agatasi
imvura y'urushana n'iy'uburengerazuba. Izo mvura zose, iy'agatasi n'iy'urushana, zose zizoba ziri kumwe. Murabibona, ni mu buseruko aho imvura y'agatasi yasezeranye kugira ngo igwe, kandi izogwa iri kumwe n'imvura y'urushana. Nuko rero mu gihe ikiringo cy'ubuntu kitararangira, kitarugara umuryango wacu cyangwa hatarugarwa umuryango w'ikiringo cy'ubuntu ari wari Kristo, mu gihe ikiringo cy'ubuntu kihari, kandi mu yandi majambo imvura y'urushana itaragwa, ni ukuvuga haba hari imvura y'agatasi iri kiragwa, imvura y'agatasi ziriko ziragwa inshuro imwe. Rero kubw'ivyo rero intumwa yo ku munsi w'iherezo izoba iriko iravuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu, izoba iriko iravuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu n'imvura izoba iriko irazana imvura y'agatasi ndetse n'imvura y'urushana icarimwe. Azoba ariko arazana imvura y'agatasi guhishurirwa kuko imata ryo cindiwe, guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwishuza. Kandi gutyo aho hazoba ariko arazana mpwemu yera, ikanguro ryo ku munsi w'iherezo, mu gikorwa cyihuta cyo ku munsi w'iherezo, igikorwa cyihuta kubera yuko ni igikorwa cya nyuma mu kiringo cy'ubuntu, aricyo gisobekerana n'igikorwa aricyo gitangurizwa n'ikiringo cy'ubwami, aho ibiringo bibiri byose biba biriko birasobekerana nk'uko byabaye mu minsi y'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo, aho hariko harasobekerana ikiringo cy'ubuntu gisobekerana n'ikiringo cy'ivyagezwe. Rero turabe ikintu ngaha haravuga ku rupapuro rw'ijana na 55 mu gitabo c'imirongo paragarafe ya 13:83 haravuga ati hazoba imvura y'ukuri y'urushana n'iy'agatasi ku minsi y'iherezo kuri uwo mugwi matoyi uzananye nawe aje kuri iyo farasi, ico cana c'ifarasi ciza kitagira amadini, bamubwira ati hozana umwami aje mu izina ry'umwami. Ni kuvuga ngo hazobaho umugwi uzananye nawe utaka uvuga ngo ati hozana umwami aje mu izina, hazoba hari umugwi uzoba uri kuragwa ko imvura y'agatasi n'imvura y'urushana. Yoweri nawe yarabihanuye yuko Imana yari kuzotanga imvura y'agatasi ndetse n'imvura y'urushana. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 23 haravuga hati noneho nimunezerwe yemwe bantu b'Isiyoni, munezererwe Uhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha y'agatasi n'iy'urushana nk'ubwa mbere. Ni ukuvuga ngo imvura zibiri icarimwe, kandi byongeye no muri Hoseya byongeye naho nyine haratubwira mu gice cya 6 haravuga hati enda nimuze dusubire kuhoraho kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura, niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura, ku munsi ugira 3 azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye Uhoraho kuko umwete wo kumenya nk'uko umutwenzi ataco ubuza kuza, niko we azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyoshe ku buzima buhoraho, atari gusa mu buryo bufatika, ahubwo ubuzima buhoraho, ubuzima buhoraho bwo mu buryo bw'umuhemu ndetse n'ubuzima buhoraho mu buryo bufatika byongeye ari imigabane ibiri. Nuko rero turi mu gihe aho buno buvugishwa butegerezwa bushikirijwe hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo ritegerezwa kugira imvura y'agatasi n'imvura y'urushana, inyigisho zo kuza kwa mbere kwa Kristo ndetse n'inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Inyigisho arizo zikijya nino kuza kwa mbere kwa Kristo mu gikorwa ciwe cyo kwishuza cy'ubucunguzi, ndetse n'inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'igikorwa ciwe cyo kwishuza, aho we agaragara nk'umwami w'abami n'uganza abaganza n'umucamanza w'isi yose. Nuko rero iryo banga ry'imvura y'agatasi ndetse n'imvura y'urushana rizomenyeshwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, kuko ku munsi w'iherezo aho ni ishengero rizogira imvura zose, imvura zompi.
rero tubandanye turaba igihe hazogwa imvura, igihe haba haguye imvura haraza ikanguro. uko niko byakomeje kuba mu gihe uja mu kindi. kandi mu yandi majambo, turabe hano ku rupapuro rwa 64 paragarafe ya 6 iyo mvura y'isi izogwa ku isi. niki kizogwa ku isi? kizokuzura isi azoba ari imvura y'agatasi. mwene data, habaye imvura y'urushana ibivye ijambo, kandi ivyo biratunganye. rero mwebwe muzobona icyo ari cyo imvura y'agatasi izozana. mwebwe muzobona yuko hazoba ukwiyunga. abapantegoti ndetse n'imigwi yose izoza yose iri kumwe, kandi bo iyo migwi bazokugarirwa imiryango, kuko bo ntibazokwemererwa no kugurura akanwa kabo. biratunganye. nuko rero n'igihe we azoza, nuko n'igihe we azokwiyerekana, nuko n'igihe mwebwe muzobona imvura. rero turabe vyongeye reka turabe ikindi kibanza. ku rupapuro rwa 69 paragarafe y'593 haravuga hati hazoza umuco, hazohaguruka uzokomoka hehe? hariya Yerusalemu. oya namba mushingana. imico yo ku mugoroba namba ntiva Yerusalemu. imico yo ku mugoroba izokomoka hehe? ni burengerazuba. kandi bo bagize imisi yabo baramwanka, ariko umuco wo ku mugoroba ukomoka iburengerazuba. kugira habiki, kugira ngo wakire ijambo, kugira ngo habiki, kugira ngo ivyamwa vyame hamwe na bya bimenyetso nyene n'utwomeza bya vyamwa ryari rifise mu itanguriro. ubu rero umuco wo kuri uyu munsi w'iherezo, wo kuri uno munsi ku gihe cyo ku mugoroba, ni hehe wasezeranywe kugira ngo wake? murabibona ni hehe hakomoka umuco mu gatondo? ni mu buseruko. ni hehe izuba rirengera? ni burengerazuba ku mugoroba. nuko rero ivyo byose bihwanye n'iyi mibereho nyene k'urugendo rw'izuba riva mu buseruko rija iburengerazuba. kandi umuco uzoba uri kuraboneka iburengerazuba ku kirengazuba. ni ukuvuga ngo iherezo ry'umunsi w'ikiringo c'ubuntu tuzobona yuko mu nyuma uwo muco uherengaho ukabandanya, uherengaho ku kirengazuba. aho umunsi uburangiye haratanga urundi munsi, kandi haraza uwundi muco, kandi uwo muco ugaragara ku munsi mushasha. kandi mu yandi majambo, uwo ni umuco uhanye n'ikiringo gishasha. kandi uwo muco nyene umwe waboneka ku mugoroba kuri uwo munsi mushasha, ari uwo utangura ku mugoroba, kuko umunsi utangura ku mugoroba nk'uko biri muri kalendari y'Abaheburayo. uwo ni wo muco nyene useruka mu buseruko ku yanga ry'Abaheburayo, kugira ngo gutyo umurikire utazanira umunsi mushasha. rero buri gihe iyo umuco ukayanganye muri buri gihe, mbega niki kiba? uzana ikanguro. kandi kubw'ivyo, kubera yuko Imana buri gihe ibifise intumwa muri ico gihe ariyo ihishura, we abafise integerabwenge zibiri zifatanye, kandi biciye muri we Imana irigaragaza
irihisha biciye mu gitwikizo cy'umuntu nuko ikabwira ishengero ryayo, ikabwira abantu bayo, kandi iryo ni ijambo rirema ry'Imana muri kino gihe, kandi rikarema igice cy'umubiri w'ibanga wo muri icyo gihe, nuko gutyo rikarema icyaremwe gishasha hamwe n'abantu bafise ubuzima buhoraho muri buri gihe, kuko Imana iriko irarema icyaremwe gishasha gifise ubuzima buhoraho mu ishusho na kameremere ka Yesu Kristo umucunguzi wacu. Muri kino gihe cy'iherezo turabona yuko ubutumwa bwasezeranywe aribwo buzonyiganyiza isi mu mwuzuro. Si kindi ni ubutumwa bwiza bw'ubwami aribwo buzovugwa mu isi yose kugira ngo bube icyabona, nuko gutyo hazoca haza iherezo. Kandi mu yandi majambo, munsi yo kuvuga ko ubutumwa bwiza bwa Kristo, aho niho ijwi ry'Imana rizonyiganyiza isi. Murabe hano ku rupapuro rw'amajana 361 n'amajana 332 haravuga hati: twaragize umuperezida w'umukatolika kandi nta nkeka tuzogira n'uyundi. Mbega hasigaye iki? Nta gisigaye ku bijyanye no guturika ko muri Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 26 ryajwi rimwe ryanyiganyiza isi. Ubu naho riravuze ati yindi ncuro ati nzonyiganyiza atari isi gusa ahubwo n'ijuru naryo. Irindi jwi Imana izonyiganyiza isi, kandi iyo ncuro hazomeneka byose, nuko gutyo bizogirwa bishasha, izogirwa nshasha. Mu kwa gatatu 1964 wa nyamugigima yaraska ku wa gatanu mweranda wanyiganyije isi mu mwuzuro, naho ritayihengametse. Imana gusa yari iramenyekanisha nyamugigima mpuzamakungu vuba cyane izokora ku rwego rwo hejuru cyane, izohana inosi yavumwe n'icyaha hakoreshejwe nyamugigima mwene data na mushiki wacu. Hari ikibanza gusa gishobora, icyo kibanza ni mu mukuku w'umwami Yesu. Rero twabonye yuko ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana rizonyiganyiza atari gusa isi, ahubwo byongeye rizonyiganyiza n'ijuru n'amajuru. Kandi ibyo bihwanye n'ubukozi bw'imyelayo ibiri, ubukozi bwa Mose hamwe na Eliya, aricyo atari kindi, ni ubukozi bubiri mu rwego rw'ubucunguzi. Nuko rero muri kino gihe aho mu mwuzuro hazoba ariko harashyitswa buno buvugishwa, hazoba hamaze kuragwa mu mwuzuro uwo azoba ari mu bwo bukozi. Kandi mu yandi majambo, azoba yamaze kujya ku gitabo gihesha uburenganzira, kandi mu yandi majambo azogira ijambo rirema arivuge, nuko gutyo ibintu bihereko bibe. Nuko gutyo azotuzanira bikozwe n'ijambo rirema umugisha ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi azoba ariko arakora igikorwa cyihuse, aho Kristo azoba ariko arahamagara ndetse anegeranya abaturanijwe bose biwe. Nuko mu nyuma hamaze kuzura ishengero, nuko gutyo azozura abapfuye bamwizeye, kuko Kristo azova ku ntebe yo kutuvuganira. Nuko gutyo abazure mu mibiri yahawe ubwiza, nuko we azoba yamaze guhinduka, ave mu muherezi mukuru, ave mu mwagazi w'intama, abe intare n'umucamanza w'isi yose, ndetse n'umwami w'abami n'ubuganza baganza. Kandi mu yandi majambo, aho hazoba hamaze kwinjira intambuko nshasha, aho ngaho
hazoba hamaze gushika iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu. nuko ngaho urugi ntiruzoba rucuguruye ku kiringo cy'ubuntu, ahubwo hazoba huguruye umuryango w'ikiringo cy'ubwami, ari wo muryango irembo ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ari wari Kristo irembo mukuze kuwe kwa kabiri, nkuko vyagenze Kristo mu muryango wo kuza kwa mbere kwa Kristo mu kiringo cy'ubuntu, ni Kristo mu kiringo cy'ubwami mukuze kuwe kwa kabiri. Rero kuri iryo rembo uwo muryango ari Kristo mu kiringo cy'ubuntu, ikiringo nuko barinjira mu bwami bwa Kristo, mu bwami bw'Imana, bakakira Kristo nk'umucunguzi wacu adukwiriye mu kubatizwa mu mazi mu izina ryiwe. nuko Kristo tukabatizwa akatubatirisha mu mazi na mpwemu yera, muri mpwemu n'umuriro, nuko tugakora muri twebwe, agakora muri twebwe ukuvuka gushasha. nuko gutyo twaronka ubuzima buhoraho mu bwami bwa Kristo, tukavuka dufise ubuzima buhoraho. nuko gutyo tukagira guhindurwa ku buryo bwo mu mpwemu, mu mubiri uhoraho, uguhindurwa tukagira umubiri wa kimarayika. ubu rero mu muryango wuguruye muri Kristo, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo turinjira mu kiringo cy'ubwami, nuko tukinjira gutyo muri ico kiringo, aho hazoba hari imigisha ku muzuko w'abapfiriye muri Kristo, ndetse no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima, kugira ngo gutyo turonke uguhindurwa gufatika nk'uko vyasezeranywe mu vyanditswe. murabe hamwe no guhishurirwa kw'Imana mu kuza kwa mbere kwa Kristo mu gikorwa ciwe c'ubucunguzi ku musaraba Karavariyo, turaronka ukwizera kutwinjiza mu muryango ukuza kwa mbere kwa Kristo, tukinjira mu bwami bwa Kristo. hamwe no guhishurirwa kuza kwa kabiri kwa Kristo, tukinjira mu muryango wa Kristo, mu muryango ukuza kwa kabiri kwa Kristo, tukinjira mu kiringo cy'ubwami, tukinjira mu bwami bufatika bwa Kristo, aho tuzoronka umubiri ufatika kandi wahawe ubwiza. twakira umubiri turose umubiri ufatika kandi wahawe ubwiza, aho tuzoba turi indani mu bwami bufatika bwa Kristo, nubwo butazoba burashirwa mu buryo bufatika ngaha ku isi, ariko muri twebwe buzoba buri muri twebwe. ni nk'uko ubwami bwa Kristo buri muri twebwe, ariko mu buryo bwo mu mpwemu. rero kwerezo ry'ikiringo cy'ubuntu mu myaka ya nyuma hazokorwa igikorwa cyihuta, hamwe n'ijambo rirema rivuzwe n'intumwa yo ku munsi w'iherezo. nuko mu nyuma hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami hazokorwa igikorwa cyihuse mu ntango, ndetse no muri uko gusobekerana kw'ikiringo cy'ubwami kisobekerana n'ikiringo cy'ubuntu. ni ukuvuga ngo imyaka ya nyuma y'ikiringo cy'ubuntu, Kristo azokora igikorwa cyihuse, igikorwa cyo ku munsi w'iherezo, hamwe ndetse anegeranya abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo. kandi mu ntango y'ikiringo cy'ubwami vyongeye naho nyene hari igikorwa cyihuta kubwo gushigwaho kubwami bwa Kristo ngaha, ndetse no gushigwaho kubwami bwa Kristo, duhabwa imibiri ifatika kandi yahawe ubwiza. nuko mu nyuma iyo ni intangamarara y'ubwami bw'ikimpumbi ya Kristo, kuko ibyo byose biri indani mu kimatanijwe c'indwi. ikimatanijwe c'indwi ndetse n'ikimatanijwe c'indwi ni iherezo ry'isi, iherezo ry'ubwami, ubwami bw'abanyamahanga. kandi ngaho hari n'iherezo ry'inzamba, n'iherezo z'inzavya, ndetse n'iherezo ryo kwinjira mu kimpumbi. kandi ngaho hari intango y'ikimpumbi, kandi ngaho hari n'iherezo y'ikimatanijwe c'indwi. kandi ibyo byose biri muri ico kimatanijwe c'indwi nyene. kubw'ivyo Reverend Branham aratwereka ikimatanijwe c'indwi nk'ikigendajuru giturika mu gice cyo hejuru, nuko mu nyuma hejuru cyane kikongera kigaturika. murabibona uko niko ikimatanijwe c'indwi kimeze. kuturika kugira kabiri, havamwo inyenyeri zitanu, kandi imwe muri izo nyenyeri zitanu igaturika, hakavamwo izindi nyenyeri zitanu, nuko mu nyuma imwe muri izo nyenyeri zitanu igaturika, nuko hakavamwo, reka turabe,
ku rupapuro rw'ijana na mirongo itandatu na gatanu mu gitabo kimatanijwe amajana na mirongo itandatu na kane n'amajana na mirongo itandatu na gatanu haravuga ati ku iherezo ry'icyo kimatanijwe c'indwi ni iherezo ry'ishengero kandi ni iherezo ry'ikimatanijwe c'indwi ni iherezo ry'inzamba ni iherezo ry'inzavya ni iherezo ryo kwinjira mu kimpumbi ivyo byose biri mu kimatanijwe c'indwi ni nko guturika kw'ikigendajuru hejuru ico kigendajuru kiraturika hafi nuko mu nyuma kigasura kigaturika hakavamo inyenyeri zitanu kandi imwe muri izo nyenyeri zitanu nazo igaturika aho hakavamo inyenyeri zitanu imwe y'izo nyenyeri zituritse kandi ngaho haravamo inyenyeri zitanu nuko nyuma zikazimangana buke buke uko niko ikimatanijwe c'indwi kimeze ngaho niho harangira igihe ku isi kandi ni iherezo ry'igihe kuri ivyo kandi no kuri ivyo bintu vyose ubu rero murabibona hariho uguturika kubiri kw'ikimatanijwe c'indwi ikimatanijwe c'indwi ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo kandi uguturika kugira kabiri havamwo inyenyeri zitanu nuko mu nyuma y'izo nyenyeri zitanu imwe igaturika ni ukuvuga ngo ku guturika kugira kabiri kw'ikimatanijwe c'indwi aho havamwo inyenyeri zitanu ikimatanijwe c'indwi havamwo inyenyeri zitanu mu guturika kugira kabiri nuko mu nyuma mwebwe murabibona mu nyuma y'izo nyenyeri zitanu imwe iraturika nuko ikavamwo inyenyeri zitanu nuko mu nyuma imwe yo muri izo nyenyeri zaturitse hakavamwo inyenyeri zitanu zindi nuko mu nyuma byose bikarangira mwebwe murabibona uguturika kubiri kw'ikimatanijwe c'indwi kwa kabiri havamo inyenyeri zitanu nuko mu nyuma imwe yo muri izo nyenyeri igaturika hakavamo inyenyeri zitanu nuko mu nyuma imwe yo muri izo nyenyeri igaturika nuko hakavamo inyenyeri zindi zitanu nuko rero ni inyenyeri zibiri iziturika nuko hakavamwo muri uko guturika kubiri kw'inyenyeri hakavamwo inyenyeri zitanu ku mugwi wo mu nyenyeri zitanu za mbere hagaturika imwe hakavamo inyenyeri zitanu kandi mu mugwi wa kabiri w'inyenyeri zitanu nuko imwe igaturika hakavamwo inyenyeri zindi zitanu vyongeye rero murabibona ubwa mbere ikigendajuru ca mbere kiraduga kigaturika ariko ntihavamo inyenyeri zitanu nuko mu nyuma hejuru cyane igaturika nuko ngaho zivamwo hakavamo inyenyeri zitanu ubu rero murabibona uko niko ikimatanijwe c'indwi kimeze rero kugira ngo dutahure cyane vyoroshe reka turabe hano ico tubwirwa Reverend Branham ku rupapuro rw'ijana na mirongo ibiri n'umunani mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa cumi na rimwe mirongo ine na gatatu haravuga hati mu kimatanijwe c'indwi aho niho Isirayeli ico kimwe n'ikimatanijwe c'indwi kw'ishengero nibwo murabibona ikimatanijwe c'indwi icari co kw'ishengero ni inzamba y'indwi kuri Isirayeli. Aha turafise uguhura connection hagati ya Isirayeli ndetse n'ishengero. Mu nyuma ku rupapuro rw'ijana na mirongo ibiri n'icyenda paragrafu ya 11:50 haravuga hati ubu rero vuba cyane ishengero nk'ishengero ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi aho rimenyekana. Abayahudi nabo barahamagagwa n'ibanga ry'inzamba y'indwi aribo bavugishwa babiri, Eliya hamwe na Mose. Rero ibanga ry'inzamba y'indwi ni Mose na Eliya, kandi ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi naryo ni ukuza k'umwami. Ku rupapuro rw'ijana na 30 paragrafu ya 11:34 haravuga hati mwibuke abazoba ari hari bazima basigaye namba ntibazokwitangira imbere y'abasinziriye, kuko inzamba y'Imana iyo nzamba ya nyuma
iya gatandatu yararangije kuvuga, kandi iyo nzamba ya nyuma hamwe n'ikimatanijwe cya nyuma azoba ari ukuza k'umwami, izovuga abaviriye muri Kristo bazozuka ubwa mbere. Rero hamwe ikimatanijwe c'indwi, hamwe inzamba y'indwi ari Mose na Eliya, n'ikimatanijwe c'indwi ari ukuza k'umwami, niba ari ukuza k'umwami, inzamba y'indwi n'ikimatanijwe c'indwi, ikimatanijwe c'indwi n'inzamba y'indwi ni ukuza k'umwami, kubera yuko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kandi abamarayika biwe ni imyera y'ibiri. Nuko rero aje Kristo aje ariko arakora ubukozi bwiwe, ariko arakora ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Nuko rero uko niko Mpwemu yari aje ku munsi w'iherezo yambaye umubiri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Murabe ingene vyoroshe, azorungika abamarayika biwe, abarungikanye ijwi rirenga ry'inzamba kugira ngo akoranye abaturanijwe biwe. Mwebwe murabibona ikimatanijwe c'indwi, Kristo arakora uguturika ko hafi nuko munyakora ugundi guturika ko hejuru cyane. Mu yandi majambo uguturika ko hejuru kumvikana kure cyane, bazokubona kuri hejuru cyane. Nuko havamo inyenyeri zitanu, kandi imwe yo muri izo nyenyeri zitanu nayo igaturika, kandi imwe yo muri izo nyenyeri zitanu ituritse. Mwebwe murabibona iyo nyenyeri iturika yo muri izo nyenyeri iyo nyenyeri ivamo inyenyeri zitanu. Nuko rero turafise ngaho ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Eliya, kandi izo ni inyenyeri zibiri arizo ziturika mu migwi ibiri itandukanye. Iraturika inyenyeri, umugwi wa mbere w'inyenyeri zitanu ariho haba uguturika kugira kabiri ku kimatanijwe c'indwi. Nuko mu nyuma mu mugwi w'izo nyenyeri zitanu hagaturika inyenyeri, hakavamo izindi nyenyeri zitanu. Nuko mu nyuma y'izo nyenyeri zitanu hagaturika imwe, nuko hakavamo izindi nyenyeri zitanu. Aho hari uguturika kubiri kw'inyenyeri zibiri, kandi hari uguturika kubiri kw'ibigendajuru. Nuko rero ngaha turashobora kubona yuko ikintu gikomeye kizoba kiriko kiraba mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo, kandi hamwe tutabaye amaso byo duca hejuru tutanaciye n'ikanda. Nuko rero muri kino gihe cy'iherezo ayo mabanga y'imyera y'ibiri yakomeje kuba ariko aramenyekanishwa muri kino gihe cy'iherezo. Ivyo byose byigaragaza biciye mu nzamba y'indwi ndetse no mu kimatanijwe c'indwi, kubera yuko inzamba y'indwi hamwe n'ikimatanijwe c'indwi ni ikintu kimwe. Ukuza k'umwami atari n'abamarayika biwe. Mwebwe murabona ingene byose byoroshe. Nuko rero dukore byose twihuse, kandi tubikore neza bihwanye n'ijambo ry'Imana, atabwoba, dufise umwete, tuzi yuko umwami wacu Yesu Kristo ari kumwe natwe muri Mpwemu Yera muri kino gihe cy'iherezo, nkuko yabanye n'intumwa, nkuko yabanye na Pawulo mutagatifu hagati mu banyamahanga. Nuko rero dukore byose twihuse, tubikore neza, kuko mu ijuru bariko baratwihutisha. Mu ijuru birakenewe yuko hogaragara umuntu abereye gufata icyo gitabo gihesha uburenganzira akacugururira mu ijuru, kandi umuntu umwe gusa abereye ni umwami Yesu Kristo, kandi ntiyashoboye kugaragara kubera gufata icyo gitabo muhesha uburenganzira kugeza ataracungura uwa nyuma watoranijwe n'Imana, kugeza ataragaragara, kugeza ku watoranijwe wa nyuma w'Imana. Namba ntashobora guhaguruka ngo ave ku ntebe ya data. Murabe ngaha ni Reverend Branham aravuga mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'ijana na kabiri n'ijana na gatatu, aravuga ubu rero umwagazi w'intama mu gihe cyo kutuvuganira
arazi abafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye imbere yo gushyirwaho kw'itanguriro ry'isi kugeza hataraza abo bose bagaragare ngaha ku isi. We namba ntashobora kuva kuri ico kibanza, we ntashobora kuva muri ico kibanza. Ni ukuvuga ngo ikibanza cyo kutuvuganira, muratahura ngaho aho biratunganye, aho hariho we ategerezwa kuguma ngaho kuko we yaje kugira ngo apfire abo bose ab'Imana yari yategekanije, abategekaniza ubuzima buhoraho. We yarababonye mumenye bwiwe bwo hambere, yaraba atari kubw'ubugombe bwiwe ahubwo hari kubw'ubugombe bw'Imana, kuko ubugombe bwiwe ubugombe bwayo niko atotakara umuntu n'umwe. Rero hamwe n'ubwo bumenyi bwa kera, we yarazi utegerezwa gucungurwa katazozimira kandi n'abategerezwa kuzimira kandi hatarazina kugira ngo ayitangarize ngaha ku isi. Kristo aguma ngaha nk'umuherezi nk'utuvuganira kugira ngo acungure umuntu hataraza uwa nyuma ngo ashigwe muri kororo mu muti. Nuko rero uwanduye ashishikare kwandura, uwera ashishikare kwezwa. Nuko we azova ku gicaniro, kandi ico kibanza kizohinduka sentare y'urubanza, kandi aho niho abandi bose niho bazoguma hanze ya Kristo muri ico gihe. Ubu rero ibintu bizohishurwa igihe umwagazi w'intama azoreka ikibanza ciwe cyo kutuvuganira hamwe na Data. Nibyo biri mu vyahishuriwe igice ca 5. We arafata igitabo kimatanije duce carandwi akacugurura, nuko akerekana iherezo ry'igihe, igihe ubucunguzi buba bwamaze kurangira kandi igihe c'ishengero kiba cyamaze kurangira. Rero turashobora kubona impamvu kugeza n'ubu ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubuganza aje kugira ngo azure abapfuye muri Kristo kugira ngo ahindure twebwe abariho turi bazima. Turashobora kubona impamvu kugeza n'ubu bitarashitswa, kubera yuko kugeza n'ubu hari abantu bategerezwa guhamagagwa, nuko gutyo bagashigwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu kugeza n'ubu Kristo hamwe n'umubiri wiwe wahawe ubwiza namba ntarava ku ntebe ya Data kugira ngo gutyo afate igitabo kimuhesha uburenganzira, kugira ngo gutyo azure abapfuriye muri Kristo. Ariko Kristo muri mpwemu yera ari hagati mu ishengero ryiwe muri kino gihe cy'iherezo yakomeje kubaho uhereye ku munsi wa Panegoti. Mu minsi ya Yesu niho yarari, ariko mu mubiri wa kimuntu, mu gitwikito cy'umubiri cyitwa Yesu. Nuko mu nyuma yarahabaye yigaragaje mu ishengero ryiwe, ariko araganiriza ishengero ryiwe biciye mu bigishwa ndetse biciye no mu bamarayika ntumwa batandukanye. Muri kino gihe ari kumwe natwe vyongeye, ariko aratumenyekanisha ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi ariko aracikisha ukuri igikorwa cyihuse kwiherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, aho hazoba ariko harasobekerana vyongeye ikiringo cy'ubwami. Kandi igihe tuzoba twamaze guhindurwa, igikorwa kizoba cyihuse cyane gose. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kigenda ciyongera umuvuduko, buri munsi ugenda uhera. Mbega ni gute bizogenda igihe tuzoba dufise umubiri mushasha kandi wahawe ubwiza, aho mu minsi 30 na 40 tuzoba turi ngaha. Muri iyo minsi mu muzuro Imana izoshitsa iyerekwa ry'ihema ariryo rihwanye no gukorwa kwa gatatu, kandi vyongeye ivyo bihwanye n'ivyo bitangaza ndetse n'utwumiza mu rwego mpuzamakungu. Kandi ivyo vyose bizokorwa ubukozi bw'imyera y'ibiri ndetse n'ubukozi bwa Yesu. Ari mpwemu yari karakora, kuko mpwemu yera niwe afise ubukozi. Nuko rero mwijuru bariko baratwihutisha, dukore vyose twihuse kandi tubikore neza. ni ukuvuga ngo ni igikorwa tugenewe kugira ngo tugikore muri kino gihe cy'iherezo, ariwe Kristo, ariwe murongozi wacu, kandi niwe azodukoresha muri kino gikorwa cyihuta muri kino gihe cy'iherezo, aho
ubutumwa buzokwira isi, aho ubutumwa buzokwira buzofatwa ku magaseti, mu bitabo, ndetse no mu buryo bwose bujanye n'itumatumanako. kandi hamwe na buno butumwa ariryo jambo rirema rivuzwe, uruvyaro rwose rw'Imana ruzokumva, bazohamagagwa ndetse bashigwe mu bwami bwa Kristo, mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iki ni igihe cyavuzwe kuri icyo gikorwa cyihuta, kuko igikorwa cyihuse kandi gikozwe neza nk'uko biri mu ijambo ry'Imana, kandi ibyo bihwanye n'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, aricyo gihe twahamagariwe mwo kuduga duhamagara na Kristo kugira ngo atuganirize, kandi biciye muri Kristo hagati muri twebwe kugira ngo acikishe igikorwa cyihuse, acikishe ukuri igikorwa cyihuse gikozwe neza muri kino gihe cy'iherezo. Kandi ni igikorwa cy'urukundo rw'Imana, igikorwa cyo ku munsi w'iherezo, igikorwa aho iyo yasezeranye kuduha ukwizera kuduhesha guhindurwa no kunyakugwa no kujyana na Kristo, kandi mu yandi majambo tujyane mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ni igikorwa cy'imvura y'agatasi n'imvura y'urushana ziriko ziragwa, zigwira rimwe. Kuri jewe ryabaye ihigwe rikomeye cyane kuba turi kumwe na mwebwe muri rino joro. Ndiko ndabashingira intahe ya kino kigwa cyacu mw'ijuru, bariko baratwihutisha dukore byose twihuse kandi tubikore neza. Ese Imana yubahezaga kandi kabarinda mwebwe mwese, kandi na hejo Imana ibikunze, aho tuzoba turi kumwe namwe bundi bushasha mu gikorane rusangi arico tuzogira, aho twiteze imigisha myinshi ya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Musengere cyane igikorane cejo Imana ibikunze, kuko turifuza yuko Kristo ahamagara abatoranijwe babura, kubera yuko kugeza hataruzura ishengero namba Kristo ntashobora kuva ku ntebe ya data kugira ngo gutyo afate igitabo kimuhesha uburenganzira kizingururire mu ijuru akizane ngaha ku isi, nuko gutyo agihe intumwa ya nyuma y'umubiri w'ibanga wiwe w'abizera, kugira ngo umubiri wiwe w'ibanga, kugira ngo gutyo akige aragwe mu mwuzuro na Kristo, kandi mu yandi majambo ahindurwe ahabwe ubwiza, nuko gutyo yakira imigabane ibiri. Nuko mu nyuma uhereye ngaho ukabandanya icyo Kristo azokora biciye muri we, azoba ari ikintu kidashobora kwakirwa n'ubwenge bwa kimuntu, ariko Imana yaduhaye akarorero y'ibyizokora, yaduhaye akarorero mu byo yakoze biciye muri Rev William Branham, igihe yategekwa mu nshuro zitandukanye yuko yovuga icyo wakeneye kandi kiza kubaco, ko yovuga ijambo akarivuga, nuko gutyo hakabaho inkezi yuko yovuga ijambo ikivyimba cy'umufasha wiwe umugore wiwe, nuko kigakugwaho kikazimangana. Yuko yovuga ijambo, nuko gutyo igihuhusi kikazimangana. Yuko yovuga ijambo, agafi kakazuka, arivyo bishushanya umuzuko w'abapfiriye muri Kristo, kubera yuko abizera Kristo imiyobokamana ry'abakristo abo bashushanya mu mafi, kuko Kristo yarabwiye abigishwa biwe ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu, kuko amafi ashushanya abizera. Kubw'ivyo ibitangaza by'amafi y'ibitangaza ivyo vyakozwe n'abigishwa bikozwe n'ijambo ryo Kristo yavuze, ariryo jambo rirema. Mwebwe murabibona, hazoza habaye ukugaragara kw'amafi. Petero arayaroba hamwe n'urusenga, hamwe n'abamufasha yari afise, aribo Yakobo na Yohani ndetse n'abandi barovyi. Rero uburovyi bwa nyuma bw'igitangaza, Kristo yari ngaha, yabaye amafi manini cyane, kandi urusenga ntigwigeze rutoboka, kandi yari amafi maniniya. Rero ibyo bishushanya amafi arebo batoranijwe, kubera yuko hariho amafi menshi, kandi hariho umwe aje
gucagura amafi ntacagura amatoyi iyo hari amafi matoya hakaza umuntu gucagura ntacagura amatoyi ahubwo acagura manini manini. rero ayo mafi manini ashushanya abatoranijwe b'Imana n'abatoranijwe b'Imana bo mu ihanga ry'Abaheburayo 144 by'Abaheburayo ndetse n'abatoranijwe b'Imana bo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. arivyo byeretswe Reverend William Branham igihe umumarayika yari karamwigisha kuroba, ariko we ntiyashoboye kuroba amafi manini. ariko ikintu cyabaye nyuma imbere y'ibyo byabaye nyuma y'igihe mbere y'igihe yakweze cyane gose mbere y'igihe, nuko gutyo hacahaza uwo mugozi uri kwa gafi gatoya gafashe kwigera, ariko hariho amafi maniniya kundi ruha kubera amazi ashushanya amahanga, indimi ndetse n'ibihugu. ariko ayo mafi maniniya ariyo yari kuzorobwa, nuko mu nyuma yarabyeretswe mu rindi yerekwa igihe yabona ihema. we ibyo yari kabona ihema abona amafi manini kuko yabyeretswe mu yindi mfuruka, ariko mu rindi yerekwa ngaho uko ni gukorwa kwa gatatu aho hazorobwa amafi maniniya cyane, aho ihanga ry'Abaheburayo bazobona ibizoba biriko biraba, kandi ngaho aho niho hazoba ibitangaza bikomakomeye ndetse n'utwumiza. Reverend Branham bavuga yuko ivyo bizokogwa na Mose na Eliya, ibitangaza bikomeye cyane ndetse n'utwumiza mu rwego mpuzamakungu, kandi bo bazobavuga ati uyu niwe twebwe twari turindiriye, ariko bo bazomubona hagati mu banyamahanga ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, aho Kristo azoba ariko arakorera. Reverend Branham avuga ku rupapuro rw'119 mu gitabo cy'imirongo yuko muri ico gihe aho ntihazoba hakiriho igihe cy'ubucunguzi, ariko gukorwa kwa gatatu azoba ari ukw'ishengero, ukw'umugeni, ukw'ishengero ndetse n'ukw'inkumi ndetse n'ukw'isi. murabibona, ariko aravuga ngo muri ico gihe ibintu byose bizoba byamaze kurangira. byongeye no mu butumwa ubugingo buboshwe, aho turabwirwa ku gatatu atubwira yuko hazoba ubukozi aribwo buzokwerekana buzokora ibitangaza bikomeye cyane, ariko icyo gihe ntihazoba hakiriho igihe cy'agakiza, ntihazoba hakiriho igihe cyo kwihana. Ibyo bishatse kuvuga yuko muri icyo gihe kizoba cyamaze kurangira, igihe cy'ubucunguzi kizoba cyamaze kurangira, kandi ibyo nivyo umumarayika igihe ahaguruka aravuga ngo igihe ntikizoba aduza amaboko avuga ngo igihe ntikizoba ntikikiriho ukundi, igihe cy'ubucunguzi, igihe cy'agakiza, igihe cyo kwihana ntikizoba kikiriho ukundi, kizoba hazoba hamaze kurangira ikiringo cy'ubuntu, kandi mu yandi majambo ikiringo cy'ubwami kizoba kiriko kirinjira, kandi aho hazoba biriko birakogwa mu nteguro nshasha y'Imana ihwanye no gukorwa kwa gatatu, kandi mu yandi majambo ihwanye n'ikiringo cy'ubwami. ariko Imana izonyiganyiza inosi nkuko yanyiganyije Isirayeli ku munsi wa Pantegoti hatanguye ikiringo cy'ubuntu. ubu rero isi izonyiganyiga mu mwuzuro, hatangura ikiringo cy'ubwami, nibwo kugeza n'ubu ubwami buterigira bushikwa ngaha ku isi, ariko hagiye kunyiganyiga inosi. Imana izokurikana ububasha bwayo hagati mu ishengero ryayo, kandi isi nzima izonyiganyiga, kandi ubutumwa buzonyiganyiza isi nzima. ubwo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buje buri kumwe n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, kubera yuko namba ntihariho ukuvuguruzanya mu butumwa bumwe cyangwa mu bundi butumwa. nuko rero turi mu gihe aho ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ririko riracikisha ukuri, igikorwa cyihuta kandi gikozwe neza, hamwe
nivyo hazorangizwa igikorwa ku ishengero ryo kuvuga ku butumwa bwiza bwa Kristo kugeza hinjiye uwatorejwe wa nyuma, imvura y'agatasi n'imvura y'urushana biri kumwe. Hazoba hariko harakorwa igikorwa cihuse kandi gikozwe neza, turiko turahabwa ukwizera kuduhesha guhindurwa ndetse no kuzamurwa. Murabibona ukwizera ko guhindurwa, ukunyagurwa gutangwa n'ubutumwa bwiza bw'ubwami ari ubwo bucijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi iryo n'ijwi rya Kristo ririko riratuganiriza, ririko riraduhishurira ivyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. kandi iryo n'ijwi rya Kristo ririko riravuga nk'intare, intare yivuze imituragaro irumvikanisha amajwi yayo, imituragaro indwi irumvikanisha amajwi yayo. kandi iryo zoba ari ijwi rya Kristo mpwemu yera hagati yambaye umubiri, kuko ategerezwa kwambara umubiri kugira ngo avuge mu rurimi rwacu, ururimi rwa kimuntu, kugira ngo atumenyekanishe ibyo bintu byose. kandi ibyo bizokogwa bikozwe na marayika w'umwami Yesu Kristo. rero kubw'ivyo mubandanye mukora igikorwa cya Kristo, aco gikorwa cihuta kandi gikozwe neza, kuko mwijuru bariko baratwihutisha. Mwijuru ngaho bariko baratwihutisha, bariko barihuta yuko ho kwinjira watoranijwe wa nyuma w'Imana yinjiye mu bwami bwa Kristo. ese mwica ya Kristo marayika w'isezerano yo bakuru umwe wese muri mwebwe, kandi bene no kuri jewe, kandi dukoreshe cyane mu gikorwa cyayo, kandi vuba cyane iduhindure itujyane nayo mu birori by'ubukwe bw'umagazi w'intama. ni vyiza na heje Imana ibikunze, kandi asiga bundi bushasha hamwe namwe bundi Revera Miguel Bermudez Marine, mwese mugire ijoro ryiza.